This is Homewood TV tugede Kimoko twagana gato kubajije ikibazo sherekeye filme deruka kubona filme indoto ariyo wakinyitwa Kimoko. Nyuma y'iyo filme twabonye Kamix n'umukobwa mwiza, turabona Kamix n'intwari z'urukundo. Ni yahe mugiye kurekura muri iki gihe? Tugiye kurekura filme nshasha vuba nta n'imisi nta n'indwi zibiri zisigaye, ni canke ukwezi. Ni filme yitwa Intwari z'urukundo, ni filme izoza itavyorosha. Mbere nkabambwiye n'abakunzi ba filme ndunde yuko bo irabanigishika kuko ni filme Kani Movo Entertainment umusi Homewood TV agende hano ariko abera umusi mukuru aho umuryango SANT'EGIDIO mu Burundi ariko wipfuriza abantu bageze mu zabukuru n'abana ubipfuriza umusi mukuru wa Noël. Hari abakinyamaresi twahasanze haro tubonye reka tuganire gato naho twabonye ariko afasha muri ibi bintu, reka tuganire naho gato atubwire ukuntu baje ngaha, tubwire ko yo bari filme bariko barakina. Turabaramukije. Mwiriwe neza. Mwamaze kumubona ni Kimoko abantu bakurikirana YouTube bakurikirana filme zacu muramaze kumubona Kimoko nkuko twabibonye twabasanze ngaha. Ni filme ariko murakina byari bikini twatawe neza oya se twifilme twariko turakina ahubwo tuje gufasha umuhari witwa SANT'EGIDIO mu Burundi. Uyo muhari ukaba ukora nk'ivyo natwe twiyumviriye gufasha abatishoboye abageze mu zabukuru n'ibindi. Mugirero twahuje ico ciyumviro, twagize iciyumviro kimwe, nico gituma bace badutuma ati ngo dufashanye kuko bariko barakira abantu barenga 1300. Umva rero twafatanije twakoranye kuva mu gatondo, mbere si kuva mu gatondo gusa tumaze igihe nk'amezi abiri tuko turagira amanama kugira ngo twakira abantu 1300 turazi ko ari benshi cyane. Ego Kimoko, bigenda gute kugira abantu bari muri filme biyumvira ikintu nk'iki gufasha mu kintu nk'iki? Mbo cyambere na mbere biva ku mutima. Umutima no buvyeyi ushobora gutuma wiyumvira gufasha. Umva rero urashobora kuba kurakora ibi ufasha no muri iyo minsi iri imbere tuzogenda gufasha bari mu mpimba n'abandi bari mu bitaro kuko ni gikorwa twiyemeje mu minsi ya vuba cyane bigiye kuba, kandi bizobandanya nibizoba rimwe bizobandanya bibandanya gutyo gushika naho umugwi JFS ubwa mbere na mbere ni umuntu mbere yo kumenyekanisha ibikorwa ukora. Ubwa kabiri ni wa mutima buvyeyi dufise kugira ngo dufasha tubandanye dufashanya mu bikorwa byo gufasha abageze mu zabukuru no gufasha abatishoboye n'abana bakiri bato. Mwavyumvise bakozi ba Homewood TV muziko Kimoko ari umuntu aje kwa shetani, sivyo ahubwo arafasha abana agafasha abantu bageze mu zabukuru. Ijya ni filme yakinye canke Kimoko canke n'amafaranga mwakuye ari ya mukuzimu mwafashishije muri ko mufashisha muri bibi. Burya ibi ni vy'Imana si vya shetani, kandi shetani n'amafaranga afise nana kimwe aganza kuri iyi si. Urumva rero twebwe dukinye bijya tubaye ko turigisha ababijamwe ko ari bibi, kandi mwarabonye ko n'ijya sinema yuko ugiye muri rya nzira uheza nabi. Umva rero abagiye muri rya nzira bose n'abayijamwe baraheza nabi. Umva rero zari inyigisho twari ko turatanga twebwe iby'amafaranga navyo dufise nayo turiko turakoresha dukoresha umutima wo kugira ngo dufashanye. Mwavyumvise abantu bazi ngo Kimoko ngo aragiye kwa shetani, sivyo nagati ijya ni filme murabona ibyo yari karakora nkuko mwabonye muri video yari karaserva abakecuru abantu batamakazi n'abana. Kimoko twizere ko nyuma y'ibeje tuzokumva muri ko mukora ikindi gikorwa nk'iki cyo gufashanya canke nakaye kamotira yandi mashira hamwe gufasha abana canke abantu batishoboye. Twebwe ubwa mbere na mbere tubanza kwitera kamo twenyene tugira umuvuduko udasanzwe, tugende dufashe abari mu bitaro vuba. Tugiye gufasha abari mu bitaro, tugiye gufasha abari mu mpimba cyangwa abari mu bibazo hirya no hino. Uko tuzora turonka akantu kose tukaronse nituzokajya twenyene. Ni nka kujya bavuga ngo ikigira 10 turonse, uko turonse tukura kwigira 10 tugenda gufasha abagowe abatishoboye n'abandi. Umva rero nkayo mashira hamwe adashobora gufasha n'ukuri abari karagira nabi, nico gituma bataronka n'umugisha. Igituma JFS ifise umugisha nuko dufasha abagowe n'abatishoboye n'abageze mu zabukuru. Ego Kimoko twagana gato kubajije ikibazo sherekeye filme deruka kubona filme indoto ariyo wakinyitwa Kimoko. Nyuma y'iyo filme twabonye Kamix n'umukobwa mwiza, turabona Kamix n'intwari z'urukundo. Ni yahe mugiye kurekura muri iki gihe? Tugiye kurekura filme nshasha vuba nta n'imisi nta n'indwi zibiri zisigaye, ni canke ukwezi. Ni filme yitwa Intwari z'urukundo, ni filme izoza itavyorosha. Mbere nkabambwiye n'abakunzi ba filme ndunde yuko bo irabanigishika kuko ni filme igezweho isumba mbere n'indoto nakure cyane.
ego kuko uko iminsi igenda niko ubuhinga bubandanya bwiyongera. Ego Kimoko, turabifurije umwaka mushasha na Noel nimbo yemera. Akajambo kanyuma babwira abakunzi ba Homewood TV n'abakunzi bakurikirana filime zawe n'abakunzi bawe muri rusange. Reka kwanza reka nwenge kuko mbwiye ati ngo uranyifurije umwaka mushasha na Noel nziza namba ndayemera. Cero uko ndemera Noel. Noel ndayemera, umwaka mushasha ndawemera. Ubwa mbere na mbere mbaje kwifuriza umwaka mushasha aba JFS. Nkaba nifurije na Noel nziza aba JFS. Nkaba nifurije umwaka mushasha abantu bose bakina amareresi mu Burundi. Nkaba nifurije Noel nziza abakina amareresi mu Burundi. Tukaba twifuza yuko tuzokora ikintu kidasanzwe, twiselectionye hamwe twese twokora ikintu kidasanzwe. Turabaha ikaze muri Homewood TV kugira ngo bakore ibikorwa, dukorane ibikorwa kugira ngo imigwi yacu itere imbere n'amareresi ndundi mu Burundi atere imbere. Murakoze. Namwe murakoze. Mwabyumvise ko mwabyuska kumwe na Kimoko. Kimoko n'umuntu mwiza, hano muziko Kimoko ari umuntu aje kwa shetani. Sivyo nagati jya filime yari karakina, murabona yari karafasha kandi bakoze ikintu ciza. Dushimire n'umugujiye fese ashoye kuza gufasha muri iki gikorwa cyo kugaburira abana n'abatishoboye n'abantu bageze mu zabukuru, abanyokuru bacu. None bakeneye kunezerwa nabo bakarangiza umwaka neza cye bagatangura umwaka neza. So ni Homewood TV tugede kwa Novo Entertainment. Turabashimiye kubandanya mudukurikirana. Ukabutira kuri subscribe na notification kugira bandanye ubona amakuru ari update. Homewood TV kundi iby'iwacu, shigikira iby'iwacu, teza imbere iby'iwacu. Yari Simple Simon pro behind the camera, perfect.